Nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze ku rubuga rwanyu BInfo aho tubaha amakuru na cyane cyane amakuru y'ibiriko birabera ku rugamba. Uno munsi mu nkundire manzi ndabaramutse mwebwe mudahengeshanya kugira ngo mutahura amakuru tubaha. Deja hariho nabamaze gutahura yuko aya makuru tubaha ari amakuru yizewe, amakuru atanahamwe muzoyasanga atari kuri BInfo. Nkuko bisanzwe twarababwiye yuko tuzoza turabashikiriza amakuru y'ibiriko birabera ku rugamba na cyane cyane, ndetse tunabashikiriza n'ingaruka mbi z'iyo ntambara, ingaruka mbi zo bazavuye kw'iyo ntambara. Ubu tuvugana haribonekeza cyane ubwoba bwinshi muri leta y'u Rwanda, aho ibicishije kuri guverineri atwara intara y'uburengerazuba yitwa Jean Bosco Ntibitura, yuko bafisa amakuru yuko Wazalendo ndetse na FDLR buba binjiye mu gihugu cy'u Rwanda kandi basanzwe bacumbikiwe n'abaturage. Iyi nkuru abantu benshi batwandikiye badusaba yuko twibatohoreza kugira ngo tuyibazanire imeze neza, ariko murabizi yuko twamana na wa musisanguzi twagize ico dukora kugira ngo tuyibazanire ino nkuru imeze neza. Ubu tuvugana ngira nsaba umusesanguzi wacu kugira ngo agire icyo yitubwiye. Nongere nshimire cyane abantu bariko baratwandikira cyane badutelefona tubaha ibiba byaranze urugamba, ndavuga amafoto ndetse n'amavideo kabisa, kugira ngo mubashe mubona yuko ivyo tubaha ari ukuri. Mwongere mugume muturondera kugira ngo tubibarose kabisa kandi mubironkere kugihe. Nababwiye ko turi kumwe na wa musisanguzi, reka manzi ndamuramutse ndanamwifuriza n'umugoroba mwiza, hama ngo aca tugira ku muriri w'ibi bintu biriko birarangwa mu gihugu cy'u Rwanda. Amahoro cyane journaliste, reka nce ngirwa ko ndamutsa n'abadukurikiranye, ndanabifuriza kuguma baruranirwa mu byabo kandi bagire n'umugoroba mwiza. Nk'uko abantu benshi babyumvise, leta y'u Rwanda yatangaje icese yuko hinjiye aba Wazalendo bari kumwe n'aba FDLR ngo kandi bacumbikiwe n'abenegihugu, ni ukuvuga abaturage, abanyarwanda, abenegihugu mu gihugu cy'u Rwanda. Yacigirwa ko inasaba abantu baturage yuko bo kwerekana abo ba FDLR n'aba Wazalendo ngo kugira ngo bashobore kubakuramwo ivyumviro bibi ngo bafise. Niko uyu gouverneur Jean Bosco Ntibitura yabishikirije igihe ari mu rugendo rw'akazi mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru rero yavugishije abantu benshi, koko munyamakuru nk'uko abivuze, yavugishije abantu benshi ku mbuga zitandukanye. Natwe hari abana turonde mbere nk'uko akivuze, nanje bandonde bambaza ati ni inkuru bwana musesenguzi wayumvise gute? Ntaco ntushobora kwisesengura ukatwereka ivyo babyihishije muri bino bintu leta y'u Rwanda yasohoye ibicishije kuri uyu mu gouverneur. Ku makuru y'ubusesenguzi, iyi nkuru novuga ko ari inkuru iremereye cyane gose, kuba leta y'igihugu cy'u Rwanda yashoboye gutangaza ko aba FDLR n'aba Wazalendo binjiye, no bishira mu nzira zibiri canke zitatu. Icambere nuko mfatire kuri kano kantu yavuze ngo bacumbikiwe n'abenegihugu. Nivyo koko birashoboka ko aba Wazalendo n'aba FDLR ko boba barinjiye mu gihugu cy'u Rwanda. Birashoboka kuko bimenyamenya ni byinshi, n'impamvu zaba zatumye bano Wazalendo binjira ni nyinshi. Nimba koko bano barinjiye bakaba bacumbikiwe n'aba bene gihugu bo mu Rwanda, cyangwa ndakivuge mu Kinyarwanda abaturage, biraboneka yuko aba baturage bafise, reka mvuge, baremerewe n'ubutegetsi bwabo. Kuko iyo umwene gihugu ashoboye kunyegeza umuroberi, nuko abakeneye ko habaho amahinduka mu matwarire y'ico gihugu. Abene gihugu b'u Rwanda benshi tumaze kuvugana baravuga yuko badafise aho bavugira. Nukuvuga ibitagenda mu gihugu cy'u Rwanda nta mwene gihugu arekuriwe kubivuga, kuko
nta droit d'expression bafise. Iki rero cyo ari kimwe mu coba cyatumye koko nimba barinjiye bano bene gihugu barashuye kugira kubanyigiza kubahereza indaro icumbi bakabafungurira bakabamenya byose kugira ngo bikunde ko bashobora kuza guhindura amatwarire. Ikindi kintu novuga nuko abaturage bo mu gihugu cy'u Rwanda novuga ko nta burenganzira bafise na nakivuze neza ndanagisubiremo nta burenganzira bafise bwo kuvuga ibitagenda neza. No kuvuga bavuga gusa ibigenda neza kuko iyo uvuze ibitagenda neza mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga cyane kuri abajya bene gihugu bato bato kabaka kubanye kabisa uba ugize ibibazo bidasanzwe. Ikindi kandi biraboneka yuko batwazwa igitugu. No kuvuga kuba badashobora kuba bavuga ibitagenda neza seke batwazwa igitugu. No kuvuga leta y'u Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda nta demokrasi ihari. Nta demokrasi ihari kugira ngo ube wo kwisanzura kuvuga ibi canke biriya. Iyi rero ni indi fact ishobora kuba yotuma aba bene gihugu bo mu Rwanda bashoboye kunyegeza aba bawazarendo nkuko byivugiwe na leta y'u Rwanda hamwe n'aba FDLR. Ikindi kandi novuga nuko aba bawazarendo n'aba FDLR kuba nimba koko byashitse bakinjira mu Rwanda nko byavuzwe na leta yabo hama bakakigwa n'abene gihugu bo mu gihugu cy'u Rwanda nuko babiteze ko ibintu byinshi. Ababene gihugu bo baba biteze ko ibintu byinshi kuko impamvu yoba yatumye badaca babatanga ku barongozi b'igihugu cyangwa se ku nzego z'umutekano muri kino gihugu cy'u Rwanda nuko baba basanzwe bafitaniye imigenderanire nabo. Aha rero twacha tuvuga yuko nkuko byatangajwe na leta y'u Rwanda nimba koko barinjiye hama bakaba barashikiye mu mihana y'abaturage. Aha leta y'u Rwanda yogaba kuko bicaboneka yuko n'abaturage bayo batayishigikiye kandi rero udashigikiwe n'abene gihugu usanzwe urongoye akaga izo bigomba ihure nako. Ahama ikindi noshobora kuvuga kuri kino kintu leta y'u Rwanda yasohoye ibicishije kuri Gouverneur Jean Bosco ntibitura nuko yoba yahiye coba. Iravye amajambo ahitiye aho bateranya amajambo na President Felix Tshisekedi bafatiye no ku majambo nyene cubahiro President Evariste yavuze barashobora kuba bagize ubwoba bakavuga bati koko turabona yuko igihugu cyacu gisugerejwe kuko dufise abansi hirya no hino turashobora kuba tugomba tugira iki dutegwe. Igaca ivuga uti rero reka dutangure urusako mu bene gihugu turabe yuko réellement batuba babitse umwansi. Niki kirashoboka canke naho gasanga hariho ibindi bimenyetso byinshi byamaze kwigaragaza mu gihugu cy'u Rwanda byerekana yuko aba ba FDLR n'aba wazarendo bashobora kuba barinjiye koko mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero noce ndabihuza n'inkuru twakije hano ku rubuga aho twavuze yuko hoba hariko harategurwa kudeta mu gihugu cy'u Rwanda kandi iyi ni inkuru twababwiye yuko tuzogaruka ko mu buryo bwiramvuye wanashaka tubahe n'amafakti kuko ibyemezo bimwe turabifise. Ubu tuvugana turazi neza yuko hariho aba ofisiye barenga 10 bafunzwe bagirizwa yuko boba bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Paul Kagame. Abo nabo bafunzwe muri kijya gihe nyene twabashikiriza inkuru kuri none bwa yuko mu gihugu cy'u Rwanda hoba hariho umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Paul Kagame. Iki rero kirashoboka naco yuko boba bibajije yuko bano ba FDLR bivuga yuko binjiye n'abawazarendo yuko boba basanzwe bari muri ujya mugambi wo gutembagaza leta ya President Paul Kagame bagaca bashaka kugira meziho de sécurité no kuvuga bahige barondeze yuko aba bantu koko batoba basanzwe bari muri kino gihugu kuri ujya mugambi twabashikirije. Aha ikindi kintu novuga kuri iri tangazo cyangwa se iyi declaration ya leta y'u Rwanda yacishije kuri guverineri w'intara yo mu burengerazuba nuko bishoboka ko leta y'u Rwanda yoba ifise umugambi
wo gushaka wo gufunga cyangwa gufata abantu benshi ibagiriza yuko boba ari aba FDLR canke aba Wazalendo, igaca itangura igakora strategy yo kuvuga yuko hoba hariho aba FDLR canke se bari kumwe n'aba Wazalendo binjiye muri ca gihe bariko bashaka gufata igisagara ca Goma. Gutyo rero igaca ibicisha muri nzira bikavuga yuko boba barinjiye koko kandi atanabinjiye, kugira ngo abantu banaka nibafatwa baze bitirigwe aba FDLR. Ndafise n'ayandi makuru no bamenyesha avuga yuko ngo hoba hariho abakobwa n'abagore bo mu gihugu cy'u Rwanda ngo bahora bajabuka bakaja muri Kongo kugira ngo bategwe amada n'aba FDLR bikunde bavyare abana ngo baba bafise amaraso y'aba FDLR komsa, kugira ngo amaraso ya FDLR ntazohere mu gihugu cy'u Rwanda. Aya n'amakuru ariko arakwiragizwa hirya no hino, novuga yuko yoba agamije ibintu byinshi, ariko ico noha ingufu cyane gusumba niki cyuko leta y'u Rwanda yo bisanzwe ifise umugambi wo guhagarika abantu bamwe kugira ngo ibafunge, ibagiriza yuko boba ari aba FDLR binjiye mu gihugu cy'u Rwanda muri kijya gihe hariko haba imigwano hafi igisagara ca Goma, canke abandi bagirize yuko boba basanzwe bacumbikiye aba FDLR binjiye muri kijya gihe hari imigwano hafi igisagara ca Goma. Byinshi mu byo twakuye mu makuru y'ubusesanguzi nivyo duhejeje kubashikiriza, ariko kandi amatohoza turacayabandanya, turacakurikirana iyi nkuru neza vuba cyane. Ndizera ko tuzobazanira ayandi makuru yiyongereye kuri aya duhejeje kubashikiriza. Bwana Musesanguzi, unkundire ndagusubiza inyuma aho gato, bivanye n'urwikeko rw'abanyarwanda ariko arikeka yuko hari aba FDLR ndetse n'Abazalendo baba barinjiye mu gihugu cy'u Rwanda. Mbega Musesanguzi, ntiboba ari impunzi zaje zije kwigira ubuhungiro mu gihe muri Kongo hari imigwano myinshi bigatuma babita aba Wazalendo cyangwa aba FDLR? Iki kibazo kirashoboka naco, ariko impunzi zahunze kijya gihe barazandika ahantu kandi zari zashikiye mu bibanza bizwi, ariko turavye ingene uyu mu guverineri yabishikirije yavuze ko benshi bashikiye mu miryango. Aha rero biranatangaje cyane kumva guverineri asanzwe azi kino kintu, bivuze yuko na kera iyi migwano itaratangura mu gihugu ca Kongo bahora baza, kuko nimba bemera ko bashikiye mu miryango bisigaye ko no kuva kera bahora baza bakaramutsa imiryango yabo hama bagasubira inyuma. Ariko ubu bikaba bije kuba ikibazo, hariho n'ahantu ho kugabira cyane rwose. Ndavuga ku bantu bari mu gihugu cy'u Rwanda bazi yuko leta yabo itabarabagiza, bazi yuko hariho amadosiye boba bariko barakekwa ko ahabora abaneza, kuko birashoboka yuko kuba ari agatego leta y'u Rwanda yabaye irategura imbere y'igihe kugira ngo nibyashika igakora kino kintu ntibize bitera induru nyinshi. Urakoze cyane Bwana Musesanguzi kusubiza ijambo, ariko Bwana Musesanguzi, abantu bashobora kwibaza byinshi kwibi igihugu cy'u Rwanda kiro kirashikiriza abantu. Ese bo birashobora gusanga ari ibyo mugabo urundi ruhandi bakavuga ati ushobora gusanga ari agatego bateguye kumbure kugira ngo baronke ifatiro y'ivyo bavuga. Wewe ibi ubivuga kwiki? Bakategura donc ibintu atari ivyo bakamera nk'abavyishira bakagira yuko ari ivyo kumbure kugira ngo baronke ico bavuga na rijya amakungu asanzwe yarabafatiye ibihano byinshi cyane. Iki kintu nagisiguye neza cyane gose, natanze impamvu nyinshi zishoboka kuba azoba zatumye leta y'u Rwanda yatangaje yuko aba Wazalendo n'aba FDLR boba barinjiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi nibagiye kubabwira nuko hariho aba Wazalendo c'est vrai bavuga ikinyarwanda. Aba Wazalendo bo muri Nord Kivu benshi baravuga ikinyarwanda neza. Mvuze aba Wazalendo mwumve ko ari abapatriote bo mu gihugu ca Kongo. Wazalendo gisigura patriote. Rero hariho abene gihugu bo mu gihugu ca Kongo bavuga neza ikinyarwanda, cyane cyane abo muri za Goma, za Masisi, ikinyarwanda barakivuga neza. Abandi rero bariko bakekwa yuko boba bazananye n'aba FDLR
hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku kibazo bagije rero birashoboka yuko bino bintu bitoba ari byo, birashoboka yuko ari byo leta y'u Rwanda yahimbye yafonze ifise ibindi bintu igomba gushikako. Bimwe muri ibyo bintu bigomba gushikako nabivuze yuko bashobora kuba bo bafise umugambi wo gushaka gufata abantu bamwe bo batavugwa rumwe na leta ikabafunga ibagiriza swate yuko boba bacumbikiye aba Wazalendo n'aba FDLR, abandi nabo ikabagiriza yuko boba ari aba Wazalendo canke aba FDLR. Iki kintu bagije kirashoboka kandi ni naco mpamahirwe menshi kuko turavye situation yo mu gihugu cy'u Rwanda birashoboka yuko boba ari abantu bagomba guta muri yompi bagirizwa yuko boba ari aba FDLR canke boba bahaye icumbi aba FDLR. Bwana Musesanguzi urakoze cyane ku makuru wadusesanguriye, nizere yuko abayumvirije bafite ico batahuyemo. Nongere nshimire cyane mwebwe bantu mudukurikirana mudahengeshanya, twizere yuko ivyo tubaha bibashikira kandi mu vyakira neza. Ariko mu nkundiye manze sezere umusesanguzi wacu kumbure turaza gusubira mu kiganiro. Murabizi yuko twama turi ku rubuga rw'intambara kugira ngo tubaha amakuru na cyane cyane ariko aravugwa mu kibuga c'intambara uko biba biriko biragenda buri mwanya. Bwana Musesanguzi reka ndagusezere ndenakwifuriza n'ijoro ryiza. Uragize neza cyane bwana journaliste. Reka dusezere n'abadukurikiranye, twizere yuko tukiri kumwe mu biganiro kuko uyu munsi turazi yuko ku rubuga rw'intambara hariho amakuru menshi twiko turasesangura uyu munsi canke ejo mu gatondo tuzabashikiriza. Urakoze cyane kananje ndongere hakaryo kugira ngo ndabasezere kumbure turasubira mu wundi mwanya. Ciao ciao.